isaha nziza mu kiganiro iframbu kiba guhera kwa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ego kandi nko musanzwe mubimenyereye usanzwe akibamenyesha ni jewe Adiela Miss Frambu canke Adi Top, ndi kumwe na mugenzi wanje Marvin Lee. Meze neza? Ku ruhande rwanje ndashima Imana, numva ari impore, ijwi numva risohoka neza, byose ni impore. Nukuri ndashima cyane gose, kandi ijwi ryawe n'umusamwe urishiramo inguvu riratesa gumviritsa. Urakoze cyane Papa Frambu, nawe yambu cyane. Yambu cyane Aditop, ndaramukije Marvin, ndaramukije no kwatwumviza kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Tubahikaze ni kare mu kiganiro ciza cyane, kiganiro kimeze neza, kiganiro Frambu, aho tushobora kuba duhereza abantu Frambu, abantu batwumviriza badukurikirana misi yose ijoro n'umurango. Muri make tubahikaze ni kare mu kiganiro cyacu cyo no munsi. Ego turabahaye kaze kandi na karibu mu kiganiro Frambu, nkuko mubizi kandi musanzwe mumenyereye, nkuko vyama, nkuko bimaze imisi. Twamadusa umutumire murantunga afite ijwi ritameze neza, ariko ndizera ko biza kugenda neza mu kiganiro. No musi turafise umutumire, reka Marvin Lee atwakira umutumire uno munsi. Umutumire uno munsi yitwa Patient BUTOYI, akaba aje aserukira microfinance BLL. Mushinga nawe Patient, turaguhaye ikaze mu kiganiro Frambu. Murakoze cyane Marvin Lee, murakoze n'abandi muri kumwe. Mumeze neza? Turashima mukama. Gerageza mudufashe tuhere ku muzi, mutubarire BLL yatanguye ryari, ifite amashami hehe, icicaro gikuru kiri hehe? Murakoze. Mu majambo make, BLL mpereye ni Burundi Lend and Lease microfinance, ikaba ifise icicaro gikuru kwa Siyoni. Kwa Siyoni aha imbere yo kwa Siyoni, intiri ndani mwase kwa Siyoni rihanze, ifatanye sinzi ko mubona hariho banki y'abatanzania yitwa CRDB, hariho n'indi yitwa KCB iri hepfo. No kuvuga ujuzana na haruguru, twebwe nitwe dutangura hama CRDB hama KCB. Aho ni icicaro gikuru kiri, ikaba ifise novuga n'ishami aha mu gisagara ca Bujumbura ku ipave bita ipave yo kwa Ngoma yitwa mugabo Avenue du Progrès. Ikaba ifatanye muri galerie bita galerie Kaze, ifatanye na galerie du Progrès. Twaba turi kuri numero 11 hasi. Hama mu misi iri imbere nibaza yuko atani igihe kinini gisigaye, atanu ukwezi gusigaye, zoba twuguruye irindi shami mu Kinama, aho bita kukanga kwibarabara kwikaburimbo uri kuja nk'ugomba shikire ku mayira abiri mu Carama, iri kwibarabara nyene. No kuvuga n'umuntu azohashikaza hariho n'icapa cerekana iyo BLL microfinance. Twa dusigaje nk'ikiringo gitoyi gusa bagira izobe yuguruye na yone. Ego nuko novuga. Nk'umwe mu bantu bashimye kuturungikira ashobora kudufasha gutaka canke kutubarira ivyiza vya microfinance BLL, nakahe karusho ko kuba muri microfinance BLL? Akarusho uri muri microfinance BLL, ikintu ca mbere novuga nuko amafaranga yawe abitse neza, ico ni kimwe. Hama ikindi naco nuko urashobora kuronka ingurane vyoroshe. Mvuze vyoroshe simvuze yuko ngo ucuza kugurura no munsi hama uce tugwingurana no munsi nyene. Vyoroshe nuko ndafatira ndaja mu migwi, akarorero nk'ubu uri umuntu witwa abantu baje baba salarié, umuntu afise ahanahembegwa buri kwezi, uwo muntu umushahara wiwe ucako turamusaba akawucisha kwiwacu, biye bitangwa domicile umushahara uci wacu, no kuvuga umaze guca ko rimwe gusa abafise kurusha wo gusaba ingurane. No kuvuga ingurane nayo nitwigwa turavye umushahara wawe, no kuvuga ko umuntu aba afite umushahara bariko nitwa tumuhanga amafaranga duhave tumutwara umushahara wose, turagerageza kumuha ingurane ayo tuza gukata ntaze kuba ari menshi. Icya kabiri nuko arashobora kuronka ico twita découvert niyo uyisavye no musi mu gatondo uyironka uwo musi ku mugoroba. Ego no kuvuga découvert yoyo yahize iza kubitandukaniye niyo ntuzenya iyo yindi yo nako ndavuga yo ni credit uza gusaba ku mwaka, mugabo découvert yoyo aho onye uyisavye uyu munsi uyisaba no kuvuga uyisavye uwo musi mu gatondo yironka uwo musi ku mugoroba. Mugabo aho naho kandi découvert tuyiha umuntu abamaze ukwezi n'igice ari umunywanyi wacu, turabanza tukaraba ko nawe uri umuntu umwizigirwa, amahera yanyu muracisha kuri konte, muracisha muri BLL kuri konte yanyu. Inyuma y'ukwezi n'igice turashobora kubaha iyo découvert. Hama ujya umuntu asaba ingurane y'umwaka abamaze n'imiburi amezi 3.
acisha ko amafaranga mugabo mumve yuko baza kuba batandukanye na wa muntu aza kuba afise umushahara haje umuntu afise umushahara ngaho muri BRL wo biroroshe cyane kubera umushahara we yawucishije kugaca kwigera rimwe kubera aba yamaze kudumisira twabonye ko no kazi wabo batunga igipapuro cemeza yuko umushahara uzoka muca ngaho biroroshe yuko inyuma y'ukwezi tumuhiyungurane yego burya umuntu yumvise ingurane yumva umengo ni ugutora nzoriha ariko umuntu yari ingurane umuntu arayishura ariko ku ma pourcentage angana gute ku bice bingana gute iyo ari découvert yoyo ni ku bice bingana gute yego kuri découvert ziratandukanye urashobora gusaba iyo twita découvert y'ukwezi ariyo découvert mensuel iyo nayo iri kuri 5%. Iyo ni découvert mensuel uko umuntu asaba découvert trimestriel découvert ku mezi 3 cye découvert yo ku mezi 2 iyo nayo iri kuri 4%. Yego hama kusaba iyo ngurane y'uko mwaka iri kuri 14% ku mwaka ugerageje kucu division uvuga tugafashe 14 ukadiviza niyo dusanga ari 1.1% ku kwezi tuje mu biharuro byumvikana nk'ubu je ndasavye akadekuvera k'ibihumbi 100 kubera ko hari akabazo kanaka nyene kanshikiye ni ukuvuga ngo découvert ashobora kukubwira umuntu ashobora kuri ha découvert mu gihe ingana gute mbega iyo découvert nara nyene navuze ati hariyo découvert y'ukwezi umuntu arayisaba bivaye n'ingene abona ashobora kuriha ni nkuko natwe ashobora kuza gusaba y'ukwezi tukabona ati n'ukuntu wasanzwe akora turavye si soit n'umusalarié cyane n'umuntu w'umuntu uvuga gute yikorera urutwiwe wo mu commerçant turabantwara nawe nati mbeko asavye y'ukwezi burya ku mahera asavye azoshobora kuruka ukwezi turashobora guca tumusaba twamupropose ati mbe ntoyisaba ku mezi 2 cyangwa ku mezi 3 niho tubona ayo tugenda turabakata mwoshobora kuriha mushobora ibyo bakundira bitabavunye nk'umuntu agomba kuja mu biharuro nyene bifadika nk'umuntu afusavye nk'ibihumbi 100 nimba hembwe nk'ibihumbi 300 canke amaronka 150 yakavuga ati jewe ayo mahera niyo mahera asanzwe mpembwa ku kazi ariko kuri bino bihumbi 100 ndashobora kuzobiriha kuri kuno kwezi nyene bega aho acari ibihumbi 100 nangahe mwavuze ahembwa ibihumbi 150 agasaba ibihumbi 100 akabira mu kwezi kumwe bane two bimwemerera no kuri twa tumuvunye gose yumvire tumuhaye ibihumbi 100 ahembwa ibihumbi 150 umva yose garana yahe ega nawe narakenera kubaho arakenera gufata kabisa arakenera gufungura nitwo muvuna uko kose ahubwo tuma tumusaba ati yishire ku mezi 3 ayo tuzobakata azotuma nayandi musigarana ushobora kuronkamwe n'akajumbu mbega ku mezi 3 acari hagute no kuvuga muri uwo mwanya asavye ibihumbi 100 ku mezi 3 wizana ya 4%. Gwizana ya 4% kuri ntuzo urumva uraza kubona ugwijana 4% asavye ibihumbi 100 nkagwiza niyo 4% ni kuvuga ahonye cansigarana intuzenya no kuvugiza kuba ibihumbi 4 by'intuze by'inyungu ku kwezi cyenda bigwiza na gatatu cyo biba ibihumbi 12 ku mezi 3 nkaca ndabiteranya n'ivyo bihumbi 100 nkaca ngabura na gatatu nza gusanga ari ha ku kwezi ibihumbi 45 na mera amajana 333 no kuvuga ngo muri aya mezi 3 ashirako ibihumbi 12 kuri byacana yego no kuri umva ko ari intuzenye itavuna ko ari make none mwuka gute mwebwe ni bijyanye twavuze tuti byiza turonke benshi kandi nabo nyene bashobora kuronka ingene biyungunganya twebwe naho ntaco twogenda turunguka buke buke magani kwa kundi nyene buzaba tuko turafasha abene gihugu banaho nyene biteza imbere umuntu uze mu migambi yabo bafise no mu kwindi kwiyungunganya kundi mu miryango yabo yego mbega none kuguruza konte iwanyu bisaba iki nk'ubu novuga ati ubu nyene uyinyugururire yego kuguruza konte bisaba utanguza ko no kuvuga yuko ikonte mu bisanzwe iri ku buntu uyuguruza ku buntu hama mu kuyugurura ubufisi dufoto passport tubiri hamwe na photocopy ya karangamuntu photocopy ya karangamuntu naho tayigirisha ku kazi bacu turibagirira yego hama ku ikonte turabasaba mutanguze ku inoti y'ibihumbi 10 mwiyo noti y'ibihumbi 10 harimo ibihumbi 5 byaga kaje bita gasheke agakarne do sheke ibihumbi 5 hamwe n'ibindi bihumbi 5 twita depot initial amahera mutanguje ku ikonte yanyu abarayi wanyu abari ku ikonte yego no kuvuga nta muntu mwafise kurusha no kuvuga mu ibihumbi 10 mutanze aravamo kagasheke muzokoresha n'ibindi bihumbi 5 ushatse ushobora kugaruka kuza gutora bukeye no kuri kuzima je numva cyane Lorenza kumarufe jewe natubwire basi adresse basi je numva yose yakutwibutsa nyene naho bakorera kugira ngo uzimira ntazihimbwe yego mbere yuko ndabibutsa aho dukorera hari akantu nashaka kongera ko kandi kamwe no kuvuga yuko ego turafise intuze byo gusaba ingurane turafise n'ibindi bita ama épargne umuntu ashobora kuza kuziganya amafaranga yiwe ayo ma épargne mugabo nayo aragabuye hariyo no kwita épargne simple niko no yita kuko ni épargne iri kuri ku bice 5 ku mwaka yunguka ibice 5 ku mwaka iyo épargne ne hama
hariho izindi twita amadepo a terme. Izo depo a terme zigabuye mu mice, ziri mu mice itatu. Uwa mbere hariho idepo a terme iri ku bice bitandatu, yunguka ibice bitandatu ku mwaka. Iyo nayo uyitanguza ku 500 gushika ku miliyoni 10. Hama cazindi nayo yunguka percentage 8, iyo nayo uhera ku miliyoni 10 gushika ku miliyoni 50. Hakacazi nayo iri kuri percentage 9, iyo nayo ihera ku miliyoni 50 kuduga kuzoshikana n'ayandi yose. Numva ari vyiza cyane, numva two kugura n'umurongo kugira ngo ari ugira icabaza abaze, kugira ngo mubashe gutahura cyane nimba yaje hano akabisigura, no kugira ngo abumviriza natwe turi hano dushobore kumenya byinshi no gutahura byinshi. Mu ngabwe ivyuma badufasha batudugiriza akaririmbo. Ikiganiro ni Frambo kuri radio Kazoza FM. Kubakeneye canke kubashaka ikibazo bashaka kubaza umutumire wacu no munsi, nimero ni yindi nyene ni 72 23 23 23 canke 62 24 24 24. Ego ufise ico ushaka guterera canke ikibazo, umunywanyi ku murongo. Allo allo Yavyibagiye ko yahamagaye kuri radio ariko yiterera inkuru. Reka turindire uwundi umwe gusa. Allo 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 yamaze kugenda. Marvin Lend abona ni minota irikire yiruka cyane, minota irikiriruka cyane. Twosaba mutumire wacu Patient Butoyi asubira twibutse aho bashobora kubasanga, hakaba mbega hari n'undi muntu atahamenya maradufasha muduha umuco ukwiriye ku kibanza mukoreramwo, mwongere mutwibutse n'uturusho umuntu aronka mu gihe ashoboye kwitura microfinance. Yego murakoze. BLL microfinance ariyo Burundi Lend and Lease microfinance, ikorera ifise icicaro gikuru aha kwa Siyoni, niho hari icicaro gikuru, ikaba iri ikabikorera imbere yo kwa Siyoni. Turaha hanze, ntituri ndani kwa Siyoni, iraha hanze, ifatanye ni banki y'abatanzania bita CRDB. No kuvuga uje uva haruguru manuka niyo ushikirako, birafatanye n'ije banki y'abatanzania niyo ushikirako, hamwe banki y'abatanzania hamwe y'abakenya nayo yitwa KCB. Umva uje uvepfo nigira gatatu. Hama ikaba ifise ishami aha mu gisagara ca Bujumbura kuri iri pave bita ngo ni kwa gipave ryo kwa Ngoma, akaba yita ni Avenue du Progrès. Tukaba turi muri galerie iyo bita galerie Kaze, ifatanye na galerie du Progrès. Tukaba turi kuri numero 11 hasi, bayita ngo A11, turi hasi. Hama mu minsi iri imbere novuga yuko nta kwezi kunasigaye, tuba twuguruye yindi shami mu Kinama kukanga kwibarabara nyene, ugomba ushikire ku mayira abiri, ni kwibarabara nyene hazo hariho n'icapa kivyerekana yo BLL microfinance. Ego hama kuguruza konti muri BLL microfinance ni kubuntu. Utanga dukenera udufoto passport tubiri, fotokopi ya kananga muntu ujuyizanye ni sawa, utayizanye naho turayikugirira. Hama tubasaba gutanguza ko kwikonti yanyu inoti y'ibihumbi 10. Mu ivyo bihumbi 10 haza kuvamo ibihumbi 5 byakajya gakarone do sheke, n'ibindi bihumbi 5 bizaguma biri kuri konti n'amahera yiwanyu abari kuri konti twitoka ari depot initial mutangujeko. Ego hama ubufise intuzenya uri umukiriya wacu, uri umuntu w'umusarariye, umushara wamaze kucisha ko rimwe, ubufise nuvuga gute birakunda kusaba gusaba ingurane. Urashobora gusaba swat découvert cyo gusaba ingurane yo ku mwaka. Découvert navuze iragabuye mu mice ibiri, hariyo découvert yo ku kwezi, handi découvert ku mezi 3. Découvert ku kwezi kuri 5%, découvert ku mezi 3 cyangwa ku mezi 2 kuri 4%. Hama ingurane yo ku mwaka nayo iri kuri 14% ku mwaka. Nego hama urumva turakorana cyane gose nawe twita abantu uzenya abikorera utwabo. Abo bikorera utwabo turakorana gose mukiye nuko abantu bose ntibaba bafise
irya ntuzenye kuvuga ngo arafise inzu aza kwipoteka mugabo uwo muntu yikorera utwiwe adandaza ivyiwe ivyo bidandazwa vyiwe twebwe tubera ingwate turaza tukaraba ivyo adandaza tukaraba ati namba ko asaba amahera angana gutyo tukaraba valeur ya stock yiwe afise tukavuga ati ku mahera ku bintu zo kubidandazwa vyiwe afise no ku mahera ko arasaba turabona turashaka kumuhaya yego numva ari vyiza cane reka tuce tubashimira ko mwafasha kanya mukaza mukabana natwe ariko nk'akabazo kanyuma mu kurangiza mwaragiye muri hashe mwabonye ikorwa kazoza FM jimbere magazine hamwe na akadirisha prod ivyo bakoze ni ikihe kintu ushobora kubwira abandi batahabaye kugira ngo mu yindi ncuro nabo bashobore kwa ikintu mwizemwo mushobora kuvuga muti umuntu agiye hajya arunguka iki aronka iki ikintu kimwe gereye mbere mbonye abantu organize ikintu hama umuntu akaronka amafaranga nabonye umuntu abahe miliyoni burya nanje yana yica yavuga ati mbe burya sine gutamba nanje burya nkaronka miliyoni ni ryambere mbonye umuntu ashobora kuyogereza ikintu nkakigiye umuntu agatana y'amafaranga ikintu kimwe no bwira novuga abandi nibaza kuba mwe nabone barafise imigambi kuzo bitanguza canke bibaza kuzoshaka kubigira nuko bagerageza kubishiramo nabone novuga guti inguvu n'uburyo ikintu cyose kiraja mu buryo kandi bazi kwigiye hashe babirika akarorero uko babonye vyagenze si ibintu bigoye benshi twama dutinya gutangura ikintu nabandi bazakurikire novuga bahonyere mu makanda yaba babitanguye yego reka tugushimire cyane mutumire wacu no munsi dushimira na Marvin yashoye kutwakirira umutumire tubandanye n'ikiganiro Frambo nukuri turabashimiye cyane muri wa muco nyene muri bwa buntu kazoza ifise ca duherekeza abashitsi ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM